ndibuka ko n'abavyeyi mu kubitangura deja siko bari babishimye gose kubera bavuga ati none uyu murimo mwitumo ngaho uzi ico ufungura kuzura jati nk'ubu bokurondera kugira bakugirire nabi naho kitangura nyene urabona ngene abantu baba bakwakira mu mazu umengura umuntu nyene aje guca amafaranga uri ngaho tu hari bamwe usanga bagufata neza bamenya agaciro kawe abandi nabo uri ngaho tu waje guciyo 15,000 none sirahugaurira wetana amafaranga yawe utahe ndatangura gutyo onye ndavuga yego ibintu ndabishoboye mu nyuma biranjamwo nkakura numva abantu bambwira none ibikora ivy'abantu bo mwisite ça devait être ibintu vy'abantu bahantu no abantu muranda babo muri États-Unis baba buziki ko babikora donc iyo mentalité aussi faut kuhinduka mu bantu ego kaje ni présence ko mu maquilleuse no mu coiffeuse ne azikari abantu bamwe mwaca bahindukira uvahe none warabishoboye nk'abantu bavuga igiswahili nase vuga ngo baswahili haje ukaza unafanya makeup ni makeup gani wewe nani Kiswahili nzi parere sinoni bihera muhira urumva muri abo bavyeyi bakorera ati none wewe pour 10,000 francs urirutse imbere ya inyuma y'abantu hanyuma ugacubona ugiye nko muri quartier barambabarira abariko baratura muri quartier sinovuga ngo iciriritse mugabo papa yahuba twe twayisororeza bayita kiriride sinzi kuba ariko bayita barahinduye n'izina ndiko ndacokoza nuko baducokoza abana bo mu giti waje ahantu hitwa hanyuma ntugenda wipresenta ngo umwana wa hana ngo mbahana moi je suis simple gushukubu nyaza ko abantu banzi babashobora kunshengera nabi hanyuma ukazibona umuntu agufashe nabi arakwirigwanye arakugeza iki anenda tudema iwavuye muhira mwavuganya amahera ukaza wumva arayagabanije ukaza wumva arakubwiye ngo oya ayo mahera yose the challenge yari hari nkitangura nuko uburyo n'abafise bwaba ari buke bwo gutanguza ibikoresho bikwiye hanyuma donc gusava abantu bose hanyuma uri wenyene ntusava abantu benshi hari igihe washo usanga turi nkabangahe bagiye nko kumakia abamakezi nka babiri cyangwa batatu twagiye kumakia hano urumva aho ntubuganyije that was a challenge mugabo iyindi vraiment namamvuka gushika no saha niyo kwideplaza gusanga abantu muhira iyo abantu bose ngira barayizi ko niyo namamvuga niyo ngiye mu biganiro à gauche à droite nivuga ko amakartier ntari hamwe hanyuma urashobora kuronka umuntu wo mu Gasenyi n'undi wo mu Kinindo kandi bose hakaba harimo umunsi umwe kandi hakaba hariho difference y'iminota nka 30 minutes ubo wamushikiri uvuga bamwe bagucereje bahejeje kono n'umunsi wawe wose nagenda vyibonamo ni la beauté en général tout ce qui va avec la mode et la beauté biranyinteressa j'ai un œil novuga iruta gatonya ya pani y'abandi en général ndaseyo yo kubona ati aka kantu kari kumwe naka yo kaja iyo iyi mpuzu yambagwa gucya kuri uyo muntu afise ama forme kanaka silhouette kanaka iratoka canke donc nako gatouche un peu particulière utubwira ni nova gute ingene ushobora kwekilibra akazi kawe n'urugo kubera ko kenshi usasanga iyo umugore yiteza imbere usanga canegirije urugo rwiwe voire même no gufata nawe umugabo we motive yuko tijewe ndashoboye kwitunga ndashoboye kwifata uko shaka rero ntunzane ko ibintu byinshi ndibuka un jour ambwira ego no kuretse wicare muhira après nshoboye kukubeshaho nkuko ubishaka ariko umugore yicaye muhira aratakaza hari kinatakaza no mutwe ntiyaguka c'est vrai ati none ukeneye uko nja mu bantu ndababwira ubyo ni madamu wanje hama no mu mutwe uvuze abantu bose uce twadukadutwe ko yambwira ati mikindi hagize icomba ati burya umugore mwiza si ku mubiri ivyo bintu ego arashobora kuba bakubwira ko uri mwiza ariko umugore mwiza si ku mubiri gusa umaze kugira mariage uri umugabo urabona ko umugore mu mutwe naho nyene ari mwiza ifo kwaba mwiza mu mutwe nuko rero utugaruka
tubandana ikiganiro cacu cuno munsi. Ndabibutsa ko ikiganiro ari mbe mukenyezi, ikiganiro musanzwe mukurikirana misi yose ya gatanu guhera isaha 8 gushika isaha 9 z'umuhingamo. Mukaba muba muri kumwe na jewe nyene Kekeketya. Kenshi cyane mba ndi kumwe n'abatumire mba natumiye baza kutuyagira byinshi cyane. No munsi nababwiye mba nza kuba ndi kumwe n'umutumire n'ubu yamaze gushika mu bwami bw'Isamizi Irebe FM. Turi kumwe aje kutuyagira byinshi cyane. Rero ntarinze ndarandira, ntarinze ndateba, ndamwakira ndamuha ikaze. Karibu cyane. Murakoze. Karibu mu kiganiro mbe mukenyezi cyo kuri no munsi. Turabaha ikaze mubwira ko mwidondora abariko baratwumviriza. Murakoze cyane. Amazina yanje ni Nishimwe Erwan Nolwen. Nkabandi ntwara ishirahamwe Van Beauty and Fashion. Kabari je naritanguje hanyuma ubunye titwa ko byateye intambwe. Rikaba rikora ibijanye no guhinyanyira ubwiza bw'umukenyezi no kubambika. Ni Van Beauty and Fashion, dukora ibijanye n'ubwiza en general. No mu maso hanini bon kamera vuga gute bivuga mu mishatsi. Turagira ama coiffure hanyuma tukanagira no mu maso ariyo maquillage. Ego mbere yuko Erwan atwara ishirahamwe Van Beauty and Fashion n'umukenyezi. N'umukenyezi n'umumama. Ego ego ikiganiro nimbe mukenyezi nkuko mwavyumvise. Dufise umumama, dufise umukenyezi, dufise kandi n'umu entrepreneur. Mu entrepreneur yashimye kwiteza imbere. Erwan, tubwire parcours yawe, mbega vyatanguye gute? Mu ntango byo byagenze gute? Iciyumviro cyo caje gute? Mbega kugira wiyumvira ati jewe ngira mpaguruke nkore, warubuze ico ufungura, warubuze ico wambara, bimeze gute? Tubwire ducire ku mayange. Jewe parcours yanje novuga ko vyatangujwe na talent. J'avais un talent. Hanyuma ndayibona bavuga talent ni ingabire. Impano. Ni kuvuga iyo ndagirirwa ntigurumva Imana irarungika umuntu arafasha kuyibona, arayimbonamwo. Arambwira ati mbega bajya duhora tubona muri entourage iwacu kubera iki bakora ibintu nk'ivyo by'iwabo mugavyo byo bo bakabivyaza umusaruro. Jewe bon ico gihe sinabitahura gose, sinabona ko vyo babi nini. Muga ndavuga ati reka ntangure. Kaba ibaye intango muri 2016. Mu mpera za 2016 niho natanguye kubikora. Nkora ngenda sanga abantu muhira makiya uyu hanyuma undi mu yindi quartier kilometero akamamagara. Ego nuko natanguye. Muri ico gihe utubwiye 2016. 2016 yari umwaka ibintu vya nibaza ko atangwe kuri make up, ko atubwiye ko wasanga abantu ko yari maquillage ico gihe. Maquillage gusa. Ico gihe ibintu vya make up ntivyari biteye imbere gose. Kera twabona mengo make up igira abantu b'abaswahili gusa. Ndimo abantu ba musulman. Ahubwo nta nivyari bihari, twavyita unyubunyu menga ni ibintu bisirimuzi. Umenga ntibinasigura maquillage sinzi kurayo. Ntivyari bihari rero ico gihe. Justement ntivyari bihari. Ko abantu bose barikora kuva kera ariko ngo make up kumva yuko woja kwimakisha ahandi hantu ukariha amafaranga. Ivyo ntivyari bihari cane ico gihe. Erwan mwico gihe ni mu gihe ego abige mu barakora muga bitanguye ubuvuba. Wewe kumva yuko wohaguruka ukaja ku birometero muri quartier hariya ugaca amafaranga ukaja hariya anye. Mbega iyo uwo mwete ego waronse umuntu adekuvra agufasha kudekuvra iyo talent yawe mugabo uwo mwete no kuvuga ati reka mpaguruke ngende. Vyakugendeye gute? Wari wavuze ngo warubuze ico wambara ico fungura. Oya nta na gato. Bon ndibuka ko n'abavyeyi mu kubitangura deja siko bari babishimye gose kubera bavuga ati none uyu murimo mwitumo ngaho ubuze ico ufungura kuzura jati nk'ubu bokurondera kugira bakugirire nabi naho muri ayo makartier. Abavyeyi vraiment soko bari babishimye cane ko ndabitangura gutyo, ariko kubona je narahagurutse ndavuga
ndibuka ikintu nabwiye papa wanje namubwiye nti je sindi ko ndondera juste gutera imbere gutyo je veux une histoire inyuma ndakeneye uko abantu bavuga ati uyu mwana naho yari afise ico yambara yarashoboye guhaguruka muri ivyo bike yari afise arahaguruka araserva abantu hamubura biyageze intambwe ageze muri ico gihe nibaza ko vyari bigoye gukonvanka abavyeyi bavuga ati ko abavyeyi mu iyo myaka iheze wazomva ngo none ugiye kurondera amafaranga yiki ngo je ngo sindaguha vyose ngo sindakugira iki ngo sindakurihira amashuri hwana mwico gihe nibaza ko wari umunyeshuri mwico gihe none ubonye utanguye kuronka amafaranga eske nivyo bavuga ati none amashuri ndiko ndayigira iki ubona ko kenshi abajone bitwaza ati nubundi nabize ntaco ko barakora ati je niko nigira iki mbega nivyagutumye uhagarika ishuri ukavuga ati jewe reka mbandanye no mwuga ivy'amashuri ndavyihoze oya ishuri nibaza ko nari nko mu wa kabiri muri universite mva aho quand même sinari guhagarika pour ivyo onye bigitangura utabona niyo biriko biraja kuko vision ngiye iraba claire après mbona mu nyuma ukonza ndandegera imbere ariko nkitangura nabona yuko ari juste kuja guciyo 10,000 indonka amahera ya weekend nshobore kwirihira utuntu n'utundi ariko sinabona yuko vyo babiri mu nyuma sinari gushobora guhagarika ishuri kuko naratawe ikintu y'ishure je ntiryamye sinavuga ngo narabitora cyane ku ishure canke ngo cari ikintu niyumvira muri iyo myaka iheze niko namvuga ariko ishuri rirafise ukungene rikugurura mu mutwe quand même ico sinagitakaje ndavuga ati quand même na degree diplome irasa ahantu igushikana mu buzima irase na estime bizanana vuga abantu bashaka kukwemera bakavuga hari hariyo salon de coiffure yari yatangujwe n'umuntu mugabo ntiyari yaraciye ku ishuri duko hari ibintu atamenya twe natwe hari bumenyi ndashaka ngo amafaranga aramukunze ngo nahatize aho kantu nikaryoshe oya nikaryoshe kuko hariyo nivyo utamenya ingene bakira abakiriya canke hari ibintu ukura ku ntebe y'ishuri uko biri kose ndashaka kura handi kuko sinari gushobora guheba hanyuma imagine ugiye gukora ikintu abavyeyi batatahura cyane uhamugaca babwira yuko ugiye kuva mu ishuri turagiye uratubwiye ko watanguye usanga abantu muhira challenge zimwe wahuye nazo mwico gihe ugitangura mu ntango zo bari izahe zanakugoye gusumba izindi mu ntango kubera nikorera kandi nikorana nta ma challenges dufate nkayo gukorana n'abandi bantu gusekana n'abantu byaba ariko the challenge yari hari nkitangura nuko uburyo n'abafise bwaba ari buke bwo gutanguza ibikoresho bikwiye hanyuma donc guserva abantu bose hanyuma uri wenyene ntuserva abantu benshi hari igihe washo usanga turi nka bangahe bagiye nko kumakia abamakezi nka babiri cyangwa batatu twagiye kumakia hano urumva aho ntubuganyije that was a challenge mugabo iyindi vraiment namamvuka gushika no saha niyo kwideplasa gusanga abantu muhira iyo abantu bose ngira barayizi ko niyo namamvuga niyo ngiye mu biganiro à gauche à droite bivuga ko amakartier ntari hamwe hanyuma urashobora kuronka umuntu wo mu Gasenyi n'undi wo mu Kinindo kandi bose hakaba harimo umunsi umwe kandi hakaba hariho difference y'iminota nka 30 minutes ube wamushikiri bivuga bamwe bagucereje bahejeje kono n'umunsi wawe wose kandi ayo naho ntarinze ndatanga uburorero ibyo bintu byanbako cyangwa kazone undi araje gutora muri ville briri ahantu ruguru ahantu umenga ni ruguru vuka nta déplacement zihari yego ngenza za kwitora seko atazaba zihari ntazaba zihari no yabashaka sinari gushaka kuhamenya dufata ati ndagutora ndakujana iyo niyo déplacement yitwa ko kuri aguhaye hama mu nyuma akaguha amahera akaguhemba mugabo ukabura ngene uva wane burije ntuhibuka fata taxi vero shikara kuri arebi urumva byari ibintu nk'ivyo onye mu ntango vraiment vyari ivyo hanyuma kitangura nyene urabona ngene abantu baba bakwakira mu mazu umengura umuntu nyene aje guca amafaranga uri ngaho tu hari bamwe usanga bagufata neza bamenya agaciro kawe abandi nabo uri ngaho tu waje guciyo 15,000 none sirahugaurira sitakwikira wetana amafaranga yawe utahe urakoze cyane Erwan turagiye ubandanyije gute parcours yawe ibandanyije gute nyuma yo guca mu ivyo vyose nyuma yo gusanga abantu muhira byaciye bibandanya gute
nyuma yo gusanga abantu muhira rero par après 2016 muri 2019 niho nafata nokita ka studio kara akabanza gatoya ka maquillage ndavuga ati nta kundi umuntu ni investissement reka ndabe ico ingene bishobora kumera mpanze nanje mvuga nti ndapaya ama facture ndikorana muga le challenge yariho yagumiriho kubera nariko ndamenyekana au fil des années hanyuma abakiriya bakaba benshi je pouvais pas kubaserva uri wenyene ndavuga ati nakanunda kuvuga yuri wenyene ego uranyaruka mugabo yuri kurakorana n'abandi naho ushika kure ndavuga ati reka ndondere ingene nshobora kwinjizamwo abantu buke nza ndaforma ndakorana n'umukozi wa mbere ndamuforma bimwe byo kudashobora kwidetasha byarase vraiment yaramaze nk'amezi 8 ariko ariga yicaye ariko ariga akazi kuko kandi aka kazi dukora ni kabakoroshe nivuga umuntu ntiyemera yuko ukuboko kwawe ushobora kuba waguhaye uwundi wigishije nivuga bafise kakantu bafise n'akakantu ka ngo la touche du chef. Ok, hari ingrédient secret du chef. Je suis pas comme ça. Hari imyaka mbwira abantu je si kometse ngira nabo dukorana barabizi ntako nibikira vraiment kuko plus ndakibikira plus ndahaba hama mu kuhaba ntuheza ngo waguke nivuga ntuheza ico kintu ngo gisige cyonyene haba abantu bariko baragikurikirana uheze nawe uje kwagura imbibe wagure l'espace de ta tante uheze wiyumvire gose ushiremo ibindi bintu nawe ufata uratanze byose uriko wiga bishasha n'ibindi bishasha uzovyigugire nawe ntutera intambwe ufite muri bya bindi kandi no muri domaine dukoreramo turaza abantu bamaze imyaka babikora bakora vya bindi nyene badahinduka kugira iki. Okay. Munyumura ndapanga ho ga studio maze ugapanga ingabire entre temps subira inyuma gato nuko itirimita kuri ivyo za maquillage gusa nagenda vyibonamo ni la beauté en général tout ce qui va avec la mode et la beauté biranyinteressa j'ai un œil novuga iruta gatonya ya pani y'abandi en général ndaseyo yo kubona ati aka kantu kari kumwe naka yo kaja iyo iyi mpuzu yambagwa gutya kuri uyo muntu afise ama forme kanaka silhouette kanaka iratoka canke donc nako gatouche un peu particulière umuntu aba afise hanyuma na make-up rero ya Juko bimuraba ka video ka 5 secondes aho abandi baja kuraba tuto ya YouTube ndayimenye ntevye entre temps je kwicara devant un tuto imara isaha oya ntibikunda duku nuko natanguye ndavuga ati akakanu karoroshe nakakanu wumva umenya ko ari kintu cawe ubonye akakanu karoroshe kagasubiramwo akabonye umwanya bikoroha fasima bikoroha donc je nuko natanguye nsubira inyuma gato nuko nari nabise kuva kera batonya banje nashaka kubabwira ati genda mubwire mama bagurire menshi ndabasuke kandi je nta na different oya muvuka nabo kuriha oya none mama ko yateza kuja kubasukisha ku bahera mugabo kweri pasa nta kibazo ndamusuka imisi ine ndabigire ndiko bari no kubigiraho kuko at the end of the day bakubwira ati uyu mwana kwa musitse neza hanyuma ndatangura gucyo onye ndavuga yego ibintu ndabishoboye munyuma biranjamwo nkakura numva abantu bambwira none ibikora ivy'abantu bo mwisite ça devait être ibintu vy'abantu bahantu no abantu muranda babo muri États-Unis baba buziki ko babikora donc iyo mentalité aussi faut kuhinduka mu barundi ego kaje ni présence comme maquilleuse no mu coiffeuse ni azikari abantu bamwe mwaca bahindukira uvahe none warabishoboye nk'abantu bavuga igiswahili nase vuga ngo baswahili haje ukaza unafanya makeup ni makeup gani wewe ni Kiswahili nzi parere sinuni ibintu uyu muntu atanyemera akabara hejeje kugabanya gatoya rero maze gupanga comme nari nibona mutwo tuntu ntihabura umuntu umwe caye babiri baza bambarira kandi we twarabonye yuko wisokoje kuri mariage nsamburira iyi coiffure sinayikunze
soko zibindi bangiriye muri salo kandi atagikoresho na kimwe fise nga nkamodifia muri ivyo bintu nyene canke nkamubwira à l'avance urazana imibano urazana gel niki sije nayefise ku kazi hama ndaguhindurira ivyo gusokoza nuko vyatanguye ivyo gusokoza nuko vyaje kuko canke gusuka ngo ndaguchallenginze umukiriya akanyereka igisuko kiryamye subiramo nshaka ibi kandi nkabona yuko ivyo bintu vraiment biramerita gutangirwa amafaranga pourquoi pas hanyuma Imana irarungika nyene abantu baza kugufasha muri destiny yawe bakinvestisa muri iyo ngabire yawe nuko je vyagiye biraba okay uratanguye urarondeye studio upangiramwo mu nyuma abimishatsi nabo mva watanguye ari mu maso abimishatsi nabo baraje bakakwizera muri ico gihe urumva yuko wari mushasha niho ugitangura gupanga haraba amakommentaire menshi make meza na menshi mabi nihe commentaire uba wararonse ukavuga ati jewe ngaha no kuko Imana ndabihevye aha jewe j'abandonne nta kindi kintu gisigaye imwe gusa uvuga ati jewe isi nzopfa ndanayibagiye atayihari wagenda n'abantu b'abahypocrite non ziba zihari mugabo disons que ntazubakiye ko canke ntazifashe nkama kwera ibintu baba bavuga ni vyinshi si n'abandi bantu nabo muhira deja bihera muhira urumva muri abo bavyeyi bakorera ati none wewe pour 10,000 francs urirutse imbere inyuma y'abantu hanyuma ugaca ubona ugiye nko muri quartier barambabarira abariko baraturaba muri quartier sinovuga ngo iciriritse mugabo par rapport yahuba twe twayisororeza bayita kiriride sinzi kuba ariko bayita barahinduye n'izina ndiko ndacokoza nuko baducokoza abana bo mu giti waje ahantu hitwa hanyuma ntugenda wipresenta ngo umwana wa hana ngo mbahana moi je suis simple gushika ubu nibaza ko abantu banzi bashobora kunshingirira nabi hanyuma ukazibona umuntu agufashe nabi arakwirigwanye arakugeza iki anenda kudema wavuye muhira mwavuganye amahera ukaza wumva arayagabanije ukaza wumva arakubwiye ngo oya ayo mahera yose waje kumusiga apana waje kumusiga bakwirigwanye muri salon de coiffure hanyuma wabarindire baraheza kwasokoza n'abantu nka 6 muragiye nikiraka mwafatanije n'ubundi mu makiyeuse zo nugiye kumutakura hanyuma cyakora imbere yuko akora ngo yatwe ni 10 iyo dufise je viens de passer avant midi anje yose muri sala avec vous muranzanye ngaho birumva rero yuko no seulement n'amahera nateguye gutahana garubu aho gasanga babaze kuyapangira imigambi yose y'ibikoresho nk'utwo twaza turaba n'ubu bayi n'umuntu arasanga tubayemo dutuma uvuga ngo j'abandonne mugabo ko umuntu atera kura niko n'ibindi bibazo biza bitera biza ego miyo myaka yose ubu unye urafise izina Erwan ubu unye bavuze Van barumva directement Erwan muri iyi myaka yose umaze gushika ku bintu vyinshi cyane gose kuva muri iyo myaka avyo waciyemo bibi na vyiza ayo ma challenges yose waciyemo nivyo aho ibintu uvuga ati jewe ndishimira jewe nk'umukenyezi yoba ayiteza imbere kuko muri ico gihe muri iyo myaka n'abakobwa bake bakora nyuma yaho uca utubwira kuko nibaza yuko uba warubatse n'urugo rw'iwawe ukora ako kazi nyene ico gihe napanga c'était la même année wacugira mariage nagize mariage muri février hama tuja gupanga umenga muri avril donc quelques mois après utubwira ibintu woba wishimira muri iyi myaka yose umaze kugera ko uca utubwira nova gute ingene ushobora kwekiribra akazi kawe n'urugo kubera ko kenshi usasanga iyo umugore yiteza imbere usanga acanegirije urugo rwiwe voire même no gufata nawe umugabo we motife yuko jewe ndashoboye kwitunga ndashoboye kwifata uko shaka rero ntunzane ko ibintu byinshi ibibazo nivyo mbere yuko tubandanya ikibazo cyambere yari aho ibyo wishimira muri iyi myaka yose umaze ukora ibyo nishimira nuko nashoboye gukora amaboko mu mpuzu hanyuma nkakora malgré les difficultés j'ai entre temps narize université nkuko nababwiye nagize business administration
concerned nagize management ku ishuri hanyuma urazi ko umuntu iyo umwana wamushize mu ishuri ushaka yuko aja nko gukora mu banki kwa muganga uri umudokiteri institution kanaka ikomeye rero sinzi kubona igicapo umuntu aheza afise ku mwana wiwe canke ku muniyesi wiwe iki jere rico sinibaza ko kuri ico sinashoboye kuba satisfaise mugabo le fait kana kuya amaboko mu mpuzu nkavuga ati ibinye ndabikora reka mbeshweho na patient yanje hanyuma nkabashitsaho nshitse ni ikintu nishimira cyane yego sinicaye yego derrière un bureau avec un salaire ku kwezi niyo ni challenge urumva nturonka peut-être ayiba witetse ushaka chiffre d'affaires non chiffre d'affaires sur l'année mugabo revenu imwe ku kwezi ingana ariko uko biri kose uriruka kandi uraronka ico ndacishimira ndabeshejeho umuryango ndakontribuwa kuri mu ma finance financièrement muri famille hanyuma ikindi bavuze ni urugo uko ngene wekiriba urugo rero novuga yuko mu ntango haba hari un sacrifice quand même yo kugira aho abandi ba mama mfise abagenzi bashobora kuvuga ko badasiga abana umwana yansekine donc nagezwa kumutwara je nkacavuga finalement j'ai raté quelque chose kuko je iyo myaka yose nabaye déjà que nagiye gupanga nko muri mars mvyara muri juin kugira nivuga muri juin niyo misi abakiriya baba babonetse juin juillet muri été août juin juillet août je n'avais fin juin je devais kugara pendant 2 mois j'ai fait des retards de loyer urumva ivyo vyose iyo ni challenge j'ai dû sacrifier en fait gatoya uyo mwana ndavuga ati murabe nshobora gusubira ku kazi canke gusacrifier même encore kubera ndarakora barambwira ati turagusanze muhira none duse gute ku mariage yacu ntibikunda gutsa nabi umwana uramubona hariya je umakire mu ibaraza catakora takuri baza ndakora donc ivyo byose équilibre vraiment yari igoye mu myaka ya mbere tutarakorana n'abantu yari igoye ubu niho vyitwa yuko ndi stable kuko ndafise staff na trainings hanyuma ishobora kuhambera ikarepresente mw'ico gihe umushinga ntahe wawe kubera ko n'abashinga ntahe bake tuzi bafasha abakenyezi babo hari n'abababwira ati icara jewe sinkeneye yuko ugenda werekane yuko jewe nashoboye ubu biko birahera abo par contre abari economy justement abo baje nabo bavuga ati jewe sinotwa ngo gadakora ntizokuno mugabo bwambira avuga ati jewe icara muhira onderera abana mwico gihe umushinga ntawe wawe aragutwaye deja waramaze gutahura kwiteza imbere waramaze gutahura gukura amaboko mu mpuzu mwico gihe yavyakira gute yagufashije canke yagusapotinze ku rugero rungana gute kuri 100% kuri 100% urumva apana 150 parce que n'ubu rero umuntu akubwira ingo n'igihe uba udashaka kuja ku kazi ingo nja ku kazi ndicara mu biro ubu yasigaye sambiro iruhande yanje ndicara hagira iruhande turi kumwe umenye ko turi kumwe sindagusika singira iki donc niwe deja navuze ngo wambonye mu iyo ngabire yariwe avant yuko tugira mariage hama ndabandanya mu nyuma donc yaguma ariwe apana ngo kubera ndibuka un jour ambwira ego nokuretse wicare muhira après nshoboye kukubeshaho nk'uko ubishaka ariko umugore yicaye muhira aratakaza hari ikintu atakaza no mutwe ntiyaguka c'est vrai ati none ukeneye uko nja mu bantu ndababwira ujye ni madamu wanje hama no mu mutwe uvuze abantu bose uce twaduka dutwe ko yambwira ati mikindi hagize icomba ati burya umugore mwiza si ku mubiri ego arashobora kuba bakubwira ko uri mwiza ariko umugore mwiza si ku mubiri gusa umaze kugira mariage uri umugabo urabona ko umugore mu mutwe naho nyene ari mwiza ifo kwaba mwiza mu mutwe ati je rero sindi bukureke kuryame ngahanya ati nigikunda ati baho ushaka kuryama mba nteye kukwemerera ati bajya baja kugura badandaza nk'impuzu kuko je narageze igihe ndadebukirwa urumva wamaze no kuronka umwana ubwiki
tadibuke wamubwira ati mviriza Jessica inkorera kuri rendezvous rero sintonda ntabwira umukiriya ntakirirwa ahubwaye ati none bajya bagenda bagatonda mu gatondo nta n'ukwizera ufise yego ngo yarashigikira asambuza nta n'ukwizera ufise genda utonde wicareyo bajya bagurisha impuzu baba bateguye ko baza kubonana n'umukiriya ntibabaza baza kwinjira muri shop yawe nawe rero gira la même chose hanyuma bon ndagenda bitahura au fil des années numva disons que il a été mon coach yaransapotinze hama aranyigisha ku bijanye na business ubu unyafise kabine yiwe yego bifasha n'abandi ariko je yatanguriye kuri jewe novuga ko ndumukiriya wewe wa mbere yambwira ati umviriza nuko unye ibintu bipanze genda ukore hama witegeye uko Imana ihezagira ibikorwa vy'iminwe yawe yego donc yarahaba n'igihe je nabamari yego yabari ku kazi umunyuma kazi ntikabandanije hari igihe kahagara canka kakavamwo yego agashobora kumfasha kuraba abana ariko byamye hari vraiment ku bwanje ari mu bagabo bake arimo turavyibiza tugira ko tumushimira nivyo nagenda kubwire musigira ka message muri kano kanya tuzokamukatira tukamuhereza ubwira ko nahantu n'abandi bashinga ntahe batameze uko oya ego mbwira ko mpanura abandi bashinga nahe nuko babizi yuko nta muntu abaho eternellement urashobora yego kuba wewe ufise umushahara mwiza ukora ahantu heza ariko investissa beaucoup plus mu mugore wawe kuko Imana yamwise umufasha arisanzwe kugufasha nubwo ubudakeneye ico kintu agira urashobora kugenda ukagenda imbere yiwe ego hanyuma wowe agasigara il faut pas yuko ivyo wasize hama entreprise wasize kuko c'est la plus grande peur nibaza y'umuntu ngo uvutse uri candidat à la mort ego ubu basigaye kuwupfa ni kuvuga yuko ejo yejo uragenda shira ivyo bintu mu wundi muntu umufasha wawe ashobora kugufasha kamsa niho haba equilibre y'urugo urakoze cyane Erwan kugeza muri kano kanya Van Beauty and Fashion igeze ku bakozi bangahe mbiga Erwan mu kazi kawe canke muri entreprise yawe wowe agaciro kangana gute umwigeme canke umukenyezi ko turakunze kubona kenshi amasalon de beauté haba hari nk'abahungu uzurabe kenshi usanga hari abamama bagenda ngo je ngo nta mukobwa yonkora mu mutwe ngo nta mugore yonkora mu mutwe ngo nshaka abahungu mbega iwawe bimeze gute abakobwa urabaha agaciro canke nawe ukoresha abahungu n'abagabo nibo bawizeye gusumba abakobwa bon deja uratahura yuko jewe ntari gushobora guha agaciro kanini abagabo bon sikuvuga ko nabaha agaciro mu kazi kawe ariko mu kazi kiwanje vuko nahagurutse jewe ndi umugore mfise igitsina gore ni kuvuga yuko abinyuma yanje bafise d'ailleurs ni nabo usanga n'inspire abakobwa nyene abantu b'abakobwa n'abagore kubera arabona ati si elle yabishoboye nanje nibo usanga banasaba bagira ku mapel d'offre yacu nibo baplika abantu b'abadamu canke abakobwa donc urumva ko vraiment umugabo yitwa ko akoraho niyo mugabo wanje atari bavuga gute mu full time we ntakora umwanya wose n'uwundi umwe ajejwe case n'ibintu vya accounting donc aduharurira niwe yitwa ko ari umuhungu abandi bose n'abakobwa abacoiffeuse n'abamaquilleuse bose n'abakobwa sishatse kuvuga yuko tutakira abahungu abantu ntibana nabo nyene barahawe ikaze mugabo nta kibanza kinini bafise baragifise ariko urasanga kenshi wewe ubitanguje uri umugore kandi wiyemera ubona yuko nawe ubishoboye uha beaucoup plus l'opportunité abadamu n'abakobwa sishatse kuvuga ko andi masalo yatanguje abagore atabahungu bakorerayo ahubwo n'abahungu kenshi usanga basokotse naho umugore aba ari wenyene donc umuvisionnaire mugasi ndavyumva ngene la dame abizi yuko ni umuvisionnaire numugore yahagurutse mugabo agacaca gupeya baba tipe bazimvye cyane ego bamaze kubona yuko akazi ari akabo basaba ama avance adashobotse en passe muga kenshi bitahura ni kubera abo badamu bataba babikora donc ntabona yuko yo kwigisha okay urakoze cyane turakunze kumva ngo amabi akorerwa abakenyezi ari hose
mbega no mu kazi kawe ayo mabi arahari canke ho hari neutre vraiment nta kintu twe hari neutre vu ko abahaza abagore abadamu mugabo turakunze kubona abagore nabo nyene bacinyiza abakobwa canke abagore bagenzi babo dozo nivyo babishika mu kazi kanyu sindabifatanya ku gitsina ku mabi akorerwa abagore no pana ngo kuri genre ni kuvuga ku mugore ndabifata muri umukiriya akorera umuhaye service genre okay yego nuko nyene urumva iwanyu niho honyene ataya hari vraiment kuko ahandi hose usanga bavuga ati twe iwacu ntivyoroshe iwacu bimeze kunuku nibibandanya nuko rero tugeze isaha 8 zirenga ko iminota 42 mu bwami samizi irebe yafa nizira ko bari kumwe natwe mwese muri ko muragira ico muhakura cyane abigeme abakenyezi bariko barumva uko uno mutumire wacu yatanguye ahageze ubu unye ndetse ni yari karaja Juan tubwire Van Beauty and Fashion ushako igera hehe uyitegurira kazoza kagute uyifitiye ama objectif angana gute canke ayahe muri kano kanya mbega witeze kugera hehe nyanza yuko sinshobora kubivuga byose ariko un peu de mots tugomba kugera ahantu tuba aba formateur des formateurs siziko ndabivuze neza ni kuvuga aho dutanga ubumenyi tukigisha abandi gukora ivyo twe dukora nk'impano n'abandi bese batabifisemo impano cyangwa batarayidekuvra bashika kure aho nshatse kuvuga kuri kote y'ishure ya academy kubyigisha ariko dukeneye usigukaya un espace y'abantu bose aho umuntu wese yumva aguwe neza yaje wacu aje guprofita de nos services yumva yuko yakiriwe neza hanyuma tugashiramo ikintu cose umuntu w'umukenyezi ashaka ubu twahereye mu mishatsi na maquillage ariko on vous réserve beaucoup de surprises c'est-à-dire n'ibindi bijanye n'umugore n'umukenyezi abagabo ntibapfuye amacambaza ngani mumwe abagabo ngani mugira iki n'abagabo tuzohiba rakoze cyane nuko rero tubandanya dusa n'abarangiza dusa n'abaheraheza tuja ku musozo ubona yuko n'amasaha ariko amera nk'ayegegwa imbere Juan ni igiki wobwira muri kano kanya umukenyezi ariko aratwumvira canke umwigema ariko aratwumvira muri kano kanya atarumva yuko yohaguruka nawe akagira ico akoze akagira ico afashije mu muryango iwabo akagira ico afashije mu kibani wiwe ndetse no mu gihugu muri rusange namubwira yuko akwiye gusangiza abandi iyo talent Imana yamuhaye ntayibikemwo arashobora gucambaza ngo none jewe kumenga ntaco ndibonako ntaco mbona ashoboye ariko au fin fond de toi iyo ico kintu narakibonye en fait niko ubu minimiza ikintu kiri muri wewe yego ushobora kubuzi kujisha harabo duhora tuvugana ubu bageze kure nabo nyene bababwiye kubijanye na entrepreneuriat bakavyumva bakavuga ati ashaka azi gutricota vyita gute kujisha niko kujisha imipira cyangwa gushona mugabo mu nyuzi dufata ni kujisha yego sinamuvugiye ngaho ku televiziyo ariko akavuga ati reka nkura amaboko mu mpuzu ndabikore ico kintu nyene witwa ko ari gitonya hari abandi bagikeneye hari abandi ukeneye kubera icitegererezo ni kuvuga yuko ico nyene ari cyo ukwiye gukorera ko hama ukagira kinini n'abandi bakagiprofitako arakoze cyane Juan dusubiye inyuma gato akazi kanyu ubu unye mugakora muri benshi baratangwa kugwira ugerageje kugereranya no mu niyo myaka iheze ugitangura hamwe n'ubu unye mbe akazi kanyu ko bakafatwa gute ni giki mushima ni giki musaba ko cokorwa kitarako gushikira isaha bon ngira ndabitandukanye paka akazi kacu dufate nko muri maquillage no muri coiffure sico kimwe mvuze nko muri maquillage ubu unye womenga bisigaye
biri bitrendinze gutrendinga biharawe abantu bose baravyirukira n'utabizi abona yuko yoja kuvyiga akabishobora kandi sinzi ko ari kubera bishizemo ko bikora abantu bari classe nkaje bambona beaucoup plus dans le maquillage que la coiffure nivyo abantu ndabitandukanije maquillage nta byinshi mfise ndayivugako ariko reka mvuge nko kuri coiffure no sabiki yuko abantu bo bihagurukira navyo nyene ni ibintu biryoshe ego biruhisha sinshatse kuvuga yuko biri ariko ku muntu abifisemwo ubuhinga ku muntu abifisemwo itala nabikore no saba yuko jengize appel d'offre sinzi ko ari kubera bataba barabibona ariko mvuga nti nkeneye abacoiffeuse n'abamaquilleuse cyangwa abacoiffeur maquilleuse abantu baaplika kuri iyo poste ya maquilleuse kavuga ati none aba bantu bibaze yuko nkora muri building ndibaza ya JJ nyene bien sûr umuntu yaplitse ntabazi ko ndi yaplitse mugabo urashobora kuronka candidature nkazingahe nka 20 atanumwe wa coiffure wabonyemo bivuga ko je nahavu yicaye ahantu ndibaza ati iki kintu final nta numwe abona ko kirimo quelque chose ashaka kwibyaza umusaruro ntacaye na numwe agiha agaciro kibereye naho onye bivuga ati abantu nosaba yuko abantu bovyicukira kuko tuba dukeneye ubundi abantu bari integre dukorana agize iki hanyuma kwiga ntaco vyo gutwara atari cyo bikungura ntaco bigutwara ego n'ubumenyi de plus uba wonge donc nosaba yuko abo bantu je mba nkeneye abo bantu baza kunsanga akazi turakeneye kwiga gusokoza dusokoze ko maquillage yego twabaye bien le marché vraiment il est un peu saturé urakoze cyane Erwan mu kurangiza sinzi ko nk'akajambo ko kurangiza wotubwira nyimbari ni tusaba gouvernement nyimbara agaciro muhabwa par rapport y'ubundi buzi kuko umukuru w'igihugu caca araha agaciro cyane abantu bakoresheje iminwe yabo par rapport y'abakora bize amashure yabo nyimba tusaba gouvernement ubwira ko unasozera utubwira akajambo bakita agasunika rugi mbere yuko turangiza ico nsaba leta canke mukazi kawe uri satisfied yuko umukuru w'igihugu nko mwabivuze aragerageza kutworohereza aba entrepreneur en général canke bagira ubukorikori donc métier aba artiste aratuvaloriza kuko yarashizeho n'ibigo bitandukanye bidufasha amabanki atandukanye amabanki y'abakenyezi programme page donc aradushigikira kuri ico kintu je vraiment si habasigaye aho umuntu nyene yicara akandika un projet hanyuma bagashobora kumufinansa yego ivyo bintu ntabyo ndajamwo yaba narimo nkabona peut-être ati hariyo ikintu kitagenda neza naho ubugiye gusaba amafaranga niho nari kuheza nkabishikiriza hano turatakambye ati iyo tugiye gusaba amafaranga naho tuba dose projet nziza batubwira uko ntavyo ndagira urumva je peux pas prononcer sur cela hanyuma kujanye n'agasunika rugi naho ego ndakuhaja abakenyezi bose bariko baradukurikirana nukuri kora uko mushoboye kuko inosi irabakeneye iradukeneye nishiremwo irakeneye kubona ivy'Imana yadushizemwo hanyuma tubisangize n'abandi hanyuma ndabizi abandi babiprofiteko urakoze cyane Erwan tugushimira cyane kuba washoboye kutwitaba ugashika hano atwiza ko n'undi munsi twakwikora ko uzotwitaba nko wagamburutse muno munsi yego cyane nuko reka tubashimire cyane rero namwe mwese mwadukurikiranye mwese mwabanye natwe ninzira ko mu gico muhakura mwebwe bakenyezi mwebwe bigeme namwe mwebwe bashinga ntahe n'abasore mwumve yuko hariho abakenyezi bashoboye hariho abakenyezi nabo nyine bashoboye kwiteza imbere batarinze kuraba batarinze guca ku mugabo kanaka ukazamba ngo ujyanye ngo yahawe ngo na tonto wiwe ujyanye ngo yataba ngo papa wiwe ngo ntiyari gushika hano oyaha hariho abantu bashobora umushuga date voilà akoro karaharawe gose ngo ujyanye ngo ujye mugongo bagendana ngo ibi n'ibinini kuri ico ntaguciriyemo
urashobora kuronka umuntu hari abantu baza kukwavansa nivyo nari navuze muri destiny yawe iyo Imana yabonye yuko watanguje akantu naho kabari gatoya irakurungikira umuntu igaca itu blessing iciye mu bantu si irakurikira abantu na Jesse novuga yuko ntarose ama aid atandukanye muga kuri waruvuze bisaba ko oya pana kuri abashukada navuze kuri abo bavuze abavyeyi n'abatonto ubi barashobora gushaka ku investisa mu ngabire yawe kubera babonye yuko izo gushikana ahantu ego nuko rero nko mwavyumvise turashoboye barashoboye kubikora ni benshi cyane kandi baruzuye nyimba hari ubona mu nzira yawe umufashe kuko na Erwan yatsuye ko umushinga ntawe warambiwe ahubwo ati haguruka ndakore kujyame ngaha anya nuko rero nawe nyimba ubona umukenyezi cyangwa umwigeme yoba yicaye cyangwa ari karacika intege mufata ukuboko ahaguruke nawe ageze aho yigejeje nuko reka ndabashimire cyane Mwindi mwese ngabanye natwe abaye kwadukwinaciye kuri 51.4 abaye kwadukwinaciye kuri West 3 akaburungu irebe FM akaburungu koma abaye kwadukwinaciye kuri Radio Garden tubashimire cyane dusubire ku munsi wa gatanu amasaha nkaya nyene maze twiyagire tuba twateguriye byinshi cyane bishasha nkuko vyama nuko rero mugire muhinga mu mwiza manda mukurikirana ibiganiro bitandukanye Samizi irebe FM